turabaramukije mwebwe mwese na turabahaye ikaze muri kino kiganiro cacu aho kuri uno musi dufise umutumire akaba yitwa Diomede Karutimana ni umunyeshure w'Université y'Uburundi mu gisata ca Geographie eka tumuha ikaze yego niga muri kaminuza y'Uburundi abandi ndategura na stage ndikora muri OBP Office Burundi pour la protection de l'environnement domaine d'effort afise thème ivuga iti effet de la montée des lacs Tanganyika si la biodiversité dans le parc national de la Rusizi aho turiko turaraba cane cane iduga ry'ikiyaga Tanganyika ingaruka mbi zakoze kuri parc national de la Rusizi haba canke ku biterwa biriho muri misi heze twarabonye yuko ikiyaga ca Tanganyika cadutse rero twashaka kumenya ivyo vyoba biva kuki ni ibintu vyahe bisigura ico kintu coba carabaye rero mwakoze turagomba kwamenyesha ko ikiyaga ca Tanganyika cambere k'igihugu ubona caduze ubunye cyageze no kuduka cyane cyane mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu na kane aho caduze cyane mbere kironona n'inzu zimwe zimwe zari aha muri quartier asiatique mu Gatumba aho mwe bavuga ko n'amazi yashikiye rya aéroport international Melchior Ndadaye ico bituma rero ni ihindagurika ry'ibihe bamwe bo ni ihindagurika ry'ibihe urabona ubunye imvura igwa cyane ikisuka umwanya muto gaca bituma turi no muri zone tropical igwa mu imvura nyinshi ico ni cambere ca kabiri ni kuno kuntu biva hanini kwigurirana ry'abantu abantu baragwiriye cane batuma isi batuye bayambura aho inkukura yiyongereye cane gaca bituma amazi aho kuba kuja mu kuzimu infiltration atera ja direction mu kiyaga bigatuma kiduga agatatu umuntu yavuga c'umuntu yokwita bino bivubi vyose bimanuka mu kiyaga ico bita mu gifaransa depot exagéraire aho hanini zigabanya uburebure bw'ikiyaga nyuma ni nka kurya kw'indobo bishize mw'ivu amazi ategeka kuduga kubera hamanuka rero ivu ryinshi uravye imisozi yose ihanamiye igisagara ca Bujumbura haba mu Burundi muri Congo muri Tanzania n'ahandi biratuma uburebure bw'ikiyaga profondeur bugabanuka buhoro buhoro ca kane nokubwiranya kuno kwagwa kw'igisagara aho hose amazi ahaca yihuta kare hakiri ishamba ishamba ryamera nk'iryagabanya buhoro buhoro ariko ubunye ni beto amazi acako yihuta kuri gatuba arukira mu kiyaga vyihuse nk'ivyo ego none muri ivyo vyose twebwe nk'abantu mu ruhare dufise cyane ni iki twokora kugira ngo ivyo bintu bihagarare hari ikintu coshobora gukora twebwe nk'abantu kugira ngo ukuntu amazi aguma aduga yongere bihagarare umva biragoye kubera biba bijanye n'ivyo abantu bakora kandi abantu nabo baba bakeneye kwinezereza umva kubihagarika biragoye cyane kimwe gusa ahubwo n'ukuntu bomenya ukuntu bavyitwaramo igihe bishitse uburyo bavuga ati nimwubake ngaha hantu bajya hanini baraba bati kino kiyaga coba carigeze kugera ngaha hantu reka twongere imetero nkeya iyo casubira kugera aho hantu bizogira abantu gihitana bajya bavuga ati zone tamponi respect yesu ntibayubakira ikindi naco kijanye n'igwirana ry'abantu n'igwirana ry'abantu hanini bituma abantu barima isi yabo yose bigatuma haba nk'inkukura rero kubera umunyagihugu atakundi ari bugire areka kurima umuma ntiwomubwira uti reka kurima kugira ukingire ibidukikije ahubwo no kumwereka ukuntu bigerageza ari mu bice nk'imikobeko cane cane ngaha mu misozi ihanamiye igisagara canke ari ahantu ivyatsi vyaheze ico bita couverture végétale bakahovegetariza donc bakasubira bakabitera canke ari ibiti canke ibindi vyose kugira ngo
taux d'infiltration ibe élevé par rapport au taux de ruissellement. batumva yuko hari ikintu gishobora abantu bashobora gukora kugira ngo iyo phénomène ukuntu amazi aguma akagwira aduga bigabanuke. None ubuye novuga ni igiki canke n'ibindi n'izindi ngingo zayo zoshobora gufatwa kugira ngo ivyo bintu bisubire canke abantu bashobora kwizera yuko ejo canke hirya ejo Tanganyika isubira kuya canke izohava igisubira. Hari ivyigwa vyakozwe vyerekana n'uko yuko Tanganyika rimwe na rimwe iramanuka ubundi ikaduga. Rero urumva ibintu vyayo ushobora kuvuga uti izoduga canke izomanuka ubundi, ahubwo iciza nuko abantu bomenya yuko irya zone tampo bayubahirije, irya zone tampo bayubahirije bakareka kubakayo, nubwo izoduga ikishikira muri zone ata abantu bayibamo, kuko nta ngaruka nyinshi zizohaba. Kubera nk'ubu iduze ihitana inzu z'abantu, aho naho idahitanye ubuzima bw'abantu, urumva ni agahombo kanini ku gihugu. Rero uvuga uti zirya 150 metre kuri Tanganyika zubahirijwe ntashobora kuhagera. None nta bwoba yuko izoshobora kubandanya iduga gushika tugasanga na za 150 yarazirenze kure, ugasanga n'inzu nyinshi zitari gushikirwa, nazo nyene zirashikirwa abantu aho bubatse atari gushikirwa naho nyene arashikirwa. Bavuga rya 150 metre kenshi bazishira kugira ngo pour minimiser les dégâts, kugira amadega azabe makeya. Hariya zubahirijwe n'imidogo ntibanyishobora kuko nk'ubu unye nubwo irazwa ntibaza ko itarashika kuri 150 metre. Urumva abantu bagira ubwoba naho iduga izorenga urugero, ibizohava bibandanya birengerana. Kubera ko hari ibintu by'ihindagurika ry'ibihe, ubu hariho imvura isigwa cyane, kera ngo zitari zimenyere, ugasanga nk'imvura yaguye nk'umezi angahe irundumutse umwanya mutoya, kubera hashobora kubera isi iguma ishuha cyane, condensation yashobora kuba iba cyane, igatuma rero hamwe imvura yisegeye kuduga birashika ikazosubira kuduga. Kimwe gusa urumva le problème majeur ihari nuko haba nka code foncier cyangwa code de l'urbanisme izonye zihari kandi bakazimeta na application les dégâts. Abantu umuntu yoremesha abantu ko les dégâts zitoba nk'izituma turabona uyu munsi. None turazi ko Tanganyika isanzwe isuka muri fleuve Congo, nyamara ntashobora kuja hamwe bakaraba uburyo kumbura aho inzira icamwo boshobora kuyagura bagatoye kugira ngo bishitse ikaduga nabo bace bagura kugira ngo amazi agende ari menshi, komsa abantu bigirira cyane amatenzi. Yego niconye bagiye hamwe cyo baciza. Kimwe gusa anatandake kenshi ibintu by'amakominote n'ubwo buba babigira kesazi nyama sezano ushaka kumara igihe kirekire, kandi umva nubwo boca izo onye nubwo bokwabonye igitwara rukuga vyoba vyiza, mugabo ca mbere nuko botangura gukurikiza n'amategeko y'angaha mu gihugu. Umva nivyo babishitseko nico bari ikintu ciza cane. None ubu amazi aduga nta ingaruka bifise ku binyabuzima bisanzwe no mu kiyaga amafi, ugasanga kumbure aho zahora zirondokera hameze neza, ugasanga n'aya mafi kumbure ntakunze ku rugero rushimishije. Ingaruka mbi ntiyobora kubera ko hamaze kuba hariho inkengera yayo igenda irahindagurika, ubu ugasanga igeze mu vyatsi, kandi baravuga ko biriya vyatsi bigatuma ibinyabuzima biba mu kiyaga bigwira neza. Ingaruka mbi zozo zirahari. None uravye ibikorwa bisanzwe ugasanga Tanganyika hari ibintu vyinshi bitameze neza ibinyabuzima vyo muri Tanganyika. Ni akajambo kugira nk'abantu kumbure usanga hari ibikorwa bitameze neza bidafasha ikiyaga Tanganyika kubandanya kigira amazi meza, kibandanya kikiza
kubera ko akenshi abantu baragoyesheyo administration ntwateza kubijamo cyane abo basuka ibintu mu nzuzi zisuka muri Tanganyika urabona ko hajya ahantu uruzi rushikira kenshi usanga hari ibintu by'iplastique amadeshe y'ubwoko bwinshi imbarage amadeshe yose aronona ikiyaga kuko ifi zikeneye ikiyaga kimeze neza gisukuye bumva kubera ko biba bica bituma zidahema neza ifi ziri kubera buno bucafu buguma bugendayo leta yoshiramo kigoro kasansibiliza cyane cyane abanyagihugu kabereka n'akamaro ko gukingira icyo kiyaga cyacu ibyo biteye akamaro kenshi cyane. Turagushimiye cyane kuri kano kanya waduhaye tukaba tuyazi bitari byo kiyaga Tanganyika. Yego tukayeze ariko kumbure mu kindi gihe twakenera dukeneye umuco duhabwa utandukanye uzotwita. Turabashimiye namwe bwe mwese bariko murakurikirana kino kiganiro tukaba twongeye kubasaba ngo kurikira muzoshobore kubana natwe.